Bifesi yarashavuye afise iminkanyari mu maso. Uramaze kubona umuntu yashavuye iminkanyari kaza mu maso. Ndamubaza Bifesi nibiki? Wewe ni wahura na Bifesi umubaza ati kubera iki wagumye kuri stage umwanya waguheranye. Jewe sindiko ndamuvugira. Jewe ndiko mvuga ivyo ndiko ndabona ivyo nabonye hajya. Lolilo yagiye kuri stage abantu bagishaka nde Bifesi. Yagiye kuri stage abantu bamaze kubona Bifesi ariko yishurana nabi na JUSTE Gael. Lolilo yaguye mu mporero nubwo yankubise ingumu. Lolilo yaguye mu mporero ntavyo yarazi. Ingumu ya Lolilo je ngoma mvuga ati ingumu ya Lolilo iyo yari kumufata AMIPRO jewe no kuri kw'Imana je nzoguma ndekrama. Bakunzi ba Yaga Detective Unaringe dutanguye emission Capitaine pole sana basi. Merci beaucoup Sha. Yaraya kubiswe muri Budunda na Buja FM. Sha, yego Sha. Basi pole. Merci beaucoup cyane. Urumenyesha makuru wa mbere uje kumapore muhira. Birababaje. Merci beaucoup, merci beaucoup. T'en beaucoup. Bien t'en collègue, je sais pas. Kifaransa charge n'indege. Yes, bakunzi ba Yaga Detective nkuko mubibona turi kumwe na Capitaine de la Capitale muri night show. Nkuko mubibona no musi nta vibes afise. Zibisazi. Urabona igituma nagira vibe. Ingumu yo ngaha. Urabona Lolilo yarankubise ingumu. Ndiko ndabanga biragoye Capitaine. Jewe no munsi sinshaka guteba. Twaje tugusanga aho umisaya imeze ngo iki banguriye ibinini ndafise ibinini mu giti bana aho ya urumviriza banguriye ibinini ayi ndiko ndanywa ibinini by'ububabare. Lolilo jewe urabona nari nase gukora ibiganiro ariko jewe ingumu nariya ya Lolilo ijya ngumu iyo yari kumufata iyo yari kumufata neza AMIPRO yashabura hasi no hejuru ni yari gukora igiteramo cya Natasha concert. Ijya ngumu yari remereye yarankubise ingumu jewe Capitaine ndaraba hijya ku ruhande niruki wiruka uri umugabo ndapambana ndavuga ati jewe mufuma munyica na AMIPRO tufuma dupambana kuko AMIPRO n'umumenyesha makuru naje ngamumenyesha makuru. Yes we bimeze gute rero kuko mubizi ejo hahise hijya ejo hahise kubera ko ituyikoze ibyo yarabibaye kuko wabizi dukora night show dukora night show tukoze mu ijoro ko tugisohora mu gitondo twarabonye Dunda na Buja FM nkuko benshi bavuga ko habayemo amasori atandukanye ariko en general baravuga ko performance yari imeze fresh abaririmbyi ba performance neza baba baririmbyi twari tumenyereye baba bari barazimye bose ngo byagenze neza ariko wowe nk'umuntu yarariye n'ingumu ufite ibintu byinshi wabonye nibiko tubwira kuri Dunda na Buja FM en general ndavuga ko bibi côté négatif na côté positif byagenze gute. Okay, igiteramo catanguye kare jewe nashize kugiteramo kare nahashitse sangapi. Urabona twebwe abanyesha makuru hari gihe tugenda nyene mapema ugira turonka amakuru. Jewe umunwa utaramira gutya narakubitwe ingumu. Jewe nashitse kare mu masaha 3:30. Igiteramo cari gutangura saa 4 nashitse saa 3 nsanga abantu baratonze bariko bagura amatike ku muryango ndahasanga AMIPRO na nundi mujama ntavuze izina barambwira ati Capitaine karibu ushike sivyo karibu ushike winjire ibikorwa bigende neza nari ndavuga ati nta kibazo reka nshike nkora akazi kanje ariko rero ncasanga nibagiye kameramani wanje yari yibagiye iki carte mémoire ndahindukira kumuraba kameramani ngo Capitaine niyo yagiye carte mémoire ndamwira tahuje kuyizana akije kuyizana kubera jewe nkorana n'abaririmbyi nkorana n'abaririmbyi benshi bo mu Burundi abaririmbyi bose turakorana aho nyene nacinja amasaha yari yegereye kubera hari umuririmbyi yitwa Wiz Design yari kuririmba 14:20 kuri stage. Rero ujya mu cameraman agiye kubera ibibazo by'ibitoro murabizi cameraman agiye yaracerewe umuririmbyi cyane telefone nanje kuri urukundo nkunda abanyagihugu bari benshi s'il vous plaît narinjiriye nasanze Dunda na Buja FM ni giteramo cari giteguwe neza cari gifise VIP nagomba nshimire Deje Dunda na Buja FM kwanza yavyigenjemo neza abantu bose bararyohewe
ibintu byari bimeze neza, no guteka inkoko zari zihari, amafiriti yarahari, ibyo kunywa Primus Black zari zihari, organisation yari imeze neza, igipolisi cyarabyifashemo neza. Yes. Ya masaha aragira ku mutaga show iraba. Imaze kuba abaririmbyi baje barinjira, Wiz Designer aririmba ndamushikana, Wiz Designer arakora show y'amateka yikoze saa 9. Wiz yari kuririmba 14h20 ariko haracerewe gatoyi. Yego. Hacaja kuririmba nde? Arnovich. Arnovich natangwa kuri stage. Niwe asiwe yuguruye. Jesse yo narindi umwanya bugurura. Okay. Jewe naje ndamuzanye Wiz Designer turi mu modoka. Arnovich ariko araririmba. Yego. Wiz aragenda arakora show nziza y'amateka. Ntumbaze byinshi umunwa wapinze. Ingumu ya Lolilo. Je ngoma mvuga ati ingumu ya Lolilo. Iyo yari kumufata. AMIPRO. Jewe nukuri kw'Imana je nzoguma ndekram. Niyo so kuva mu. Rero jewe ndavuga ati Wiz arashika arakubita show iraryoha, abantu bararyohirwa, aragenda aricara. Ahijije avuye kuri show namubwiye ati Wiz ntiwicare tugende kubera uri umusano uhejije kuririmba no masaha ntiwuguma ngaha, ushuguma uhura n'abafana kandi harabona. Tuca turagenda twajanye nande, twajanye na sister wa Fernando. Okay. DJ Fernando Queen. Sister wa DJ Fernando yadutwaye mu modoka ngo adutwaye ahantu. Okay. Tugenda ahantu turahashika turicara dusanga Orege yibereye muri piscine sha. Ewe Orege we. Orege twasanze ari muri piscine. Usanga ari twagiye ahantu mu Kigobe hari hotel. Hotel resto piscine. Yes. Dushitse dusanga Orege ari he muri piscine. Wiz ahejeje kuririmba Orege ari he muri piscine. Orege ndamubaza ko je ndumumenyesha makuru guys. Jewe sindi umufana w'umuririmbyi umwe. Ndi umufana w'abaririmbyi bose b'abarundi. Ndamubaza Orege arambona ati CAPITAINE yo gute? Ndamubwira ati fresh. Ndamubaza Orege vipi? Nuja kuririmba? Ngo mane jewe ngo niho nkivyuka mane je ndivyukiye kweli. Ndamubwira ati fresh twicare rero tunwe. Nzambona haraje uruyoga rungana n'imiko. Gwera sinzi ngene gwitwa. Abasani je namana hano yabaririmbyi. Jewe ntimuze murama inzoga nta nzoganwa. Wewe. Jewe nwifanta. Wewe dora CAPITAINE. Nwifanta ibintu by'inzoga ntunzanire. Tuvuga ati Imana ishimwe abizi barabizi. Imifanta ibintu by'inzoga ibiki Wiz Designer namubwira ati ibyo bintu by'inzoga bireke. Banzana sister wa Fernando yarafise inzoga mu modoka. Tira nabibonye je ngo no kungere DJ Fernando imbere yakwije 1 million kazi Imana inkunda. Niyo mpamvu yari ko celebratinga. Yarafise champagne mu modoka arayizana. Yego vraiment nayibonye. Yabize kuri Facebook. Batwakiriza imodoka kuri TikTok situ. Batwakiriza inzoga isa n'amazi. Urana no mazi ndiko ndana. Yari ndutamenya ati ndiko nywa amazi. Je nta nzoganwa. Yari inzoga imeze nimba yari karibu. Rego amengo ni karibu na. Yari kigicupa kirekire ariko ntiyari karibu. Yari yagugwa amahera menshi vraiment. Okay. 250,000. Inzoga ya 250,000. Ikaba yari ifiswe nande? Na sister wa DJ Fernando. Iyo ni Wiz Designer yayiguze. Wiz Designer yaguze inzoga ya 250,000. Ore mu petit sasa. Ndamubwira ati Wiz ivyo nibiki. Ivyo nibiki. Rero iyo content yari ku mutaga. Turanwa burira. Tuja tuva ngaho. Tuja hehe muri Dunda na Buja FM. Yes. Umwanya w'ibisanga. Yego. Ahabo nyene mbwira hajya ngire byatanguye. Twashitse mu bisanga. Twashitse masaha 2. Dushitse hajya. Sister wa Fernando imodoka iramunanira guparkinga. Araparkinga biranga. Turinjira Orege yasigaye hariya. Yari kumwe n'ibintu ntavuze. Turinjira indani Sister Fernando araparkinga imodoka, Wiz imodoka yiwe araparkinga yararimwo. Turashika indani dusanga abasani bashitse, Kiriku yashitse, Kiriku yaryohewe, ari kwitamwo urazi ibintu vya Kiriku. Bad man. Amafegi menshi ari mu kumwica ibiki. Itabi ryinshi. Je muri video urabizi? Sindiko ndibeshera. Ivyo muri video murabizi? Yari bijyanye amashisha. Ngiye kuraba ku ruhande Alvin yari ariko aratwika ariko asomesha baby. Ndambwira ati Alvin we wararongoye. Okay.
kapitene ndiko ndatuma ikintu cyo kunwa ati wewe ugituma iminota 20 ndiko ndatuma icyo kunwa urabona ati sawa kuko aba servezi barabakobwa byari biteguwe neza sha twakiriwe neza ku muryango n'abakobwa beza biba bisa neza Alvin yari ayafise vibe Bface yari yicaye hajya atekanye yarafise genge yiwe kiri ku double G bari bafise genge yiwe n'abakabosi Melanin Boy yari ari kumwe hajya no mu managere rero jewe ndi passepartout jewe sinje kumusa numwe nagira ko giti ciwe oya ende yaguhenze hajya bafise aba managere ariko hari aba managere batari officially bataramenyekana cyangwa sanga ni bya bintu support ya rero warufise ikihe kibazo muri ivyo ikibazo nifise nukungene like kuko jewe mvuze show ingene yagenze yose sinoheza duga kwijambo mbaza ati ibintu nariko ndabona kuri rezo socio nibi kuri rezo socio havugwa byinshi muri ivyo hari abavuga ko ibintu byagenze nabi kuko nawe nyene ubwo utameze neza nuko hari ibintu bitameze neza ariko wahagije gushima wavuze byagenze neza abari byo bameze neza bari bambaye neza barambaye bakiriwe neza abarimvye baranyoye inzoga none byagiye kwankira he kuri Bface byangiye kuri Bface nayo makuru dushaka Bface bariko ravuga ngo yarahaye Bface ni yahaye Bface yararirimbye ariko araririmba ari kuri stage abafana baguma bavuga Bface aho nyene nshaka ko tuganira aho duhereye aho nyene Bface bakivuga abafana be bakibivuga nta ruhare yabisizemo Bface ariko araririmba indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu hama umu MC aramubwira ati Bface umwanya wagize iki waheze rero jewe kubera sinarinje kuraba ijya show narinje kuraba abaririmbyi banje bose kuko jewe ntari ko mvuga abasani hari umukinyi w'umupira ndiko ndavuga bahuye n'ibibazo abasani je nzoza kuvuga iki nariko ndaba abasani banje bose ko bameze neza jewe ndi manager wa bose jewe ndi manager w'abasani n'ibiteramo igiteramo kitagira kapitene mukura he vibe urumva maniga jewe ndaja kwa DJ kwa Melanin Boy nice kwa Melanin Boy ndiko ndanwa kuko je ndagenda hajya nkasoma ino nkasoma nta mutima mubi baranze none numana ko nambaye triko ya Donda na Buja FM nawe je navuga sinone we navyubona jewe sindi muri organisation ya Donda na Buja FM ndi muri organisation y'umuziki w'u Burundi ikintu cyose kirimwo concert je mba ndakirimo none biza guhera rero sasa rero Bface ariko araririmba jewe nari nibere kwa Melanin Boy ndiko ndayaga nabo dupanga akazi turabingere turyoherwa basi urabibona muri vibes ndavayo ngiye kura wundi musani with designer nduze mbona Bface avuye kuri stage sinamenye ivyabereye kuri stage je narabibonye wivyo wabonye reka mvuga ivyo je nabonye wariho ndavuga uko yavuye kuri stage yavuye normalement iminota bari bamuhaye nkuko muri byose yari yemeye guperforminga 20 minutes Bface yarayirengeje aba MC bagerageza kumukura kuri stage umviriza sawa ivyo nivyo wabonye niko bimeze rero jewe nkorotse ndiko ndaza kuraba ibiko biraba mbona Bface avuye kuri stage ashavuye Bface yarashavuye afise iminkanyari mu maso uramaze ko umuntu yashavuye iminkanyari kaza mu maso ndamubaza Bface nibiki ikintu yambwiye ati kapitene ujya mu MC ntanderagira none ndabaza kubera ikatanderagira rero kubera ndamubajije ikibazo erega ndamubajije ikibazo yarafise abantu benshi bariko baramubwira ati pole Bface ibi turaho nyene rero none uwo mu MC ni watagira indero canke ni Bface atagira indero umviriza bamuhaye with design performance meeting ngahe 20 minutes Bface yari sanza guperform none with design na Bface barangana no attends barangana sikuvuga ngo barangana ni bangana c'est une question de temps abafana wait ce n'est pas une question abaririmbyi 50 wait ce n'est pas une question de temps c'est une question you have organized none marurira 20 minutes irimo indirimbo zinga ari indirimbo z'iminota 5 zine okay twagiye no Sara none kubeka atavyanse bien ava kimwe kubera ikaza kuvyankira kuri stage atavyanka bien ava akavuga ati iyo minota 20 mu mayi
nta ndirimbo noba ndirimbye reka je mvemo kuko abaririmbye bose mu Burundi ntibari barimo Dramati ntiyarimo Fernando ntiyarimo Natasha ntiyarimo Big Fizzo ntiyarimo kubera ko atavuze ati iyo minota 20 mu maye ntikwiye reka ndabivemo je bakaja kuganiriza kuri stage umviriza ivyo uzi mubaze B-Face wewe ni wahura na B-Face umubaza ati kubera iki wagumye kuri stage umwanya waguheranye jewe sindiko ndamuvugira jewe ndiko mvuga ivyo ndiko ndabona ivyo nabonye hajya abadukurikirana kandi ndiko ndabivuga buke buke ndi mumvunesha iraje cungora sha minyone je ndi mukababaro urabona ngaha ingumu ya Lolilo niyo nguma ngarukako Lolilo yarankubise ingumu kandi turayishikako B-Face amaze kumanuka ndamaza B-Face bimeze gute ambwira ati ujye mu MC ntanderagira ndamwira ati B-Face imanukire sha genda wicare handi wari wicaye asharamanuka afise iminkanyari mu maso ashavuye uyo mu MC yari JUSTE Gael jire naje kumenya yuko uwo mu MC yari JUSTE Gael mu gatondo mbonye ikiganiro kwande kwa Starboy kubera iki jewe sinanje kuraba show gusa nanje kuraba biriko biraba byose mu nyuma yaho rero ndagenda kwa B-Face ndamwegera ndamubwira ati B-Face abafana bose bariko baguhamagara wewe subira kuri stage kubera jewe ndaza amasho je mazi uno mwuga ndawumareze mw'imyaka irenga 8 urumva abafana bariko guhamagara wewe turi mu Kamenge show ihava ihomba uravye abafana ba B-Face n'aba taxi vero bose arabafise aba convoyere n'abafana ba B-Face ibebi zo mu giti n'abafana ba B-Face abantu bose arabafise n'abafana ba B-Face kandi bajya batera amabuye bajya banywa inzoga bababorewe n'abafana bande ba B-Face nta mwana wo mu giti yoja hajya agatera amabuye ni babandi bo mu Kamenge kina ya rero B-Face aho nyine naje mbona simbizi yambaye costume na madame wiwe bariko bararengana simbizi ambwira ati dollar cape akunda kumwamagara dollar cape fresh namubwira ati fresh man jewe rero ndagenda ndondera umuntu wo muri Dundana Buja FM ndamubwira ati wewe musubize kuri stage B-Face show ihava ihomba bibaza yuko ari blague bano bimana mudukurikira aho nyene bidatevye Lolilo yaguye mu mporero abantu bariko baravuga ngo Lolilo yaguye mu mporero sha Lolilo n'umuririmbyi mwiza w'igihugu no legend je nakuze ndamubona none yagiye kugwana na wate yaguye mu mporero gutya Lolilo kubera abasani baba bari nkariya ntibaba bariko barabona biriko biraba kuri stage niba bazi yuko B-Face vyahaye rero uwo muri Dunda aragenda akabwira Lolilo umwanya urageze Lolilo akashayitegura Lolilo yagiye kuri stage abantu bagishaka nde B-Face yagiye kuri stage abantu bamaze kubona B-Face ariko yishurana nabi na JUSTE Gael kubera muri video nabonye B-Face yavuze ati yabwiye JUSTE Gael ati ushaka Brad Fair nanje bijya bintu yari ko abivuga imbere y'abafana kandi abafana bose bari kuri pariande ya B-Face yaramaretse habaye ikibazo cyane wowe ufise ikibazo c'umwanya yes JUSTE Gael nkamwishyura hari ikibazo c'umwanya wo mwanya baguhaye wawurengeje atariko rero B-Face ntiyeka bitahura wewe urafana ikintu na JUSTE Gael nta kintu nakimwe okay nta ko ndamuvuga mana yanje aranyimye n'ikiganiro nagangire kakantu katari kemewe mbere ya kamera mugabo ndiko ngerageza kujaho kuri kujana jewe uno munsi ndababaye kwanaliza uko ubibona jewe ndiko ndanaliza ndi mu kababaro k'ingumu nakubiswe na Lolilo sasa rero Lolilo yarankubise ingumu ntoze B-Face avuye kuri stage ababaye B-Face Lolilo yaguye mu mporero nubwo yankubise ingumu Lolilo yaguye mu mporero ntavyo yarazi Lolilo ntiyarazi yuko niyo tuko turaja Lolilo ntiyarazi yuko abantu bariko bashaka B-Face aja kuri stage kuririmba arashika umuhimsa mwavuga ati Lolilo anakuye ku stage abantu mwavuga ati B-Face Lolilo arasimba abadanseri baratamba Lolilo atangura kuririmba indirimbo yaririmbanye na Alikiba arayiririmba abantu bavuga gute B-Face Lolilo arababara aravuga none kunguma ndirimba abantu bavuga B-Face ishavurira mufata mikro ayikubita kuri stage AMIPRO
Lolilo yes ahitaye hasi rero jewe sinari naje kuguma ndababijya uwo mwanya nari nagiye hariya ndiko ndababasani ko bimeze neza naje kugaruka gutya mpindukiye nari ndi hasi ndi kumwe nande na Isaac nari kumwe na Isaac Starboy undi mugabo twari turi kumwe n'indega nani Isaac Starboy na MC Yandi turi hajya hasi turiko tuvuga iki turiko turavuga ati ebana Bface basarije kumukurako show ya bihomba yes twebwe ibino bintu tubizi mw'imyaka myinshi ebana aho nyene je nkiriko ndahindukira Lolilo aba yamanutse kuri stage nza numva umuntu avuze ati urashobora kuntuka jewe wore ninde mpindukiye kumurabira uwo muntu usanga ni AMIPRO okay rero AMIPRO avuze ati urashobora kuntuka jewe AMIPRO n'umumenyesha makuru je ndumumenyesha makuru AMIPRO ndayafunze ingumu gutya nanje mvuga ati reka mvugira iki umumenyesha makuru wo usanga ari umufana ariko atukande umumenyesha makuru njamwo hagati ngiyemwo hagati Starboy yarari ku ruhande jewe ndi hagati ndiko ndabangurukanya nza numva ikigumu gipima ibiro 50 vu kiba kinkubise ngaha ngiye guhindukira mbona Starboy avuze ati Lolilo unapiga ngumu kapiteni ari Lolilo ari Starboy unamupiga ngumi kapiteni nza numva mpinduke kumbe ni Lolilo kubera hariya mu basani ntihaba habona ngiye kuraba ngumbe ni Lolilo unanipiga nza mu bintu byo kuvuga kwidefanda jewe nyene nca nsumfata MC AMIPRO ndamusunika hariya Starboy asunika Lolilo abandi bantu baca baraza uca turabigezayo AMIPRO aca aragenda ku ruhande aja mu zindi business urumva nyene kirori cyahombye aho nyene AMIPRO amaze gushavura JUSTE Gael umve yaba MC yari AMIPRO na JUSTE Gael JUSTE Gael mu mutwe yahaye nande na Bface bamaze guhara deje AMIPRO yahaye nande na Lolilo none ikigorori kibandanya gute ntisha kubanda kandi hari abaririmbye entreta twibutsa abantu ko hari abaririmbye batari bwa performing kandi umuririmbyi atari bwa performing yari Satbi rero yarafise imikora myinshi yari yiteguye yari yatwise yakubise style abonye amafoto ngaha yari yakubise style yazananye nande na manager wiwesha Kent P mwana mwiza ivyo ntavyo nshaka gushikako kubera nambaye umupira wande wadunda na Buja FM reka ndamushigikire directeur ndamubwira ati pole sana directeur AMIPRO yaramubwira ati directeur AMIPRO yagiye kwa directeur kora hajya hano bahejeje kumukubita ingumu iramuhusha rurahejeje gukubita ingumu AMIPRO iramuhusha naciye mbona AMIPRO aja kwa directeur kumubwira jewe rero sinashatse kumenya ivyo bariko baravugana niho nyene nagiye kubona directeur yifata ku mutima acari yicara yicaye nza mbona araryamye yoho mbonye araryamye arashashe araravye ino miziki zotwica ndaki ino miziki naje mbona directeur agiziki araryamye byanse rero hari akatipe kari kambaye croix rouge twari tuzi yuko ako kajama kuko twari tukabonye ko ari umuganga wa croix rouge ebana uwo mujama Starboy agenda kumubwira ati ingo udufashe AMIPRO avuga ati AMIPRO avuga help tuja kuraba tubona yajyana turagenda turabwira uje mujama wa Croix Rouge uge mujama wa Croix Rouge nawe yari yaryohewe n'ikirori yatwise aryohewe Starboy avuga ati umujama yaryohewe n'ikirori ntaco yo dufasha tugende tugira iki turondere ramforo iba irarondewe niho neza na neza directeur wa Buja FM yagiye mu modoka ya Kent P no kuri Rwakarede birangira abo kuri hôpital militaire baramushikanye none Satbi kwanza aho nyene nkibona ivyo bibaye naciye ngenda kwa Melanin Boy manager ni mutahe muhira kubera jewe ni ijisho ryabo baguma bizeye capitaine atuzanira inkuru Melanin Boy ni mutahe ngo kapiteri nibiki bimeze gute ndamubwira ati braza ukaguma ngaho ntuzumbaze ngo vyagenze gute mba ndigiriye kwa Arvin rentrée canigira kwande
undi musani wiz design rentre ngoma ndabatamwe ni mutahe birahaye baca barataha rero ikintu kimwe norangirizako ndi nakababarosha comme conseil n'umwanya uradusiga n'umwanya wo kunwa umuti w'ububabare urageze ikintu nohanura abaririmbyi vraiment ibintu mwakoze byari vyiza ibintu mwakoze abaririmbyi mwaratanze umunezero kubene igihugu ikintu cabaye ni mal communication entre ya MC n'umuririmbyi kuko ivyo MC n'umuririmbyi bakoze imbere y'abafana nivyo byatumye abafana bagira iki bagumuka rero abafana agatima mugasubize mu nda tubandanye dukunda Buja FM tubandanye dushigikira umuziki w'u Burundi nta nyambo ibura gahonzi niko barundi bavuze tubandanye dushigikira bategura ibintu nkabije bakaha umunezero amafaranga just tuntu twafashe 5 minutes tubyo babuza gukunda ibyanyu kapitene twabimaraga kapitene jewe reka ngende nje kuruhuka nje gufata umuti mwasanze muhira ahanyesha utwana ngaho twereko tumbwira pore tubana ngaho mu rupangu nguma ndatubwira ati nta kibazo abantu urabona ahantu bangena ari heza jewe kapitene ari yubahagaza sinishima je ndashimira Imana n'ubuntu bw'Imana ahangeze ni kubera abasani reka ndashimire Bface ndashimire AMIPRO shimire Simplice shimire Frank arongoye Buja FM Imana iguhezagire ndazi yuko ari mu kababaro ariko umutima warasimbye yarahaswe gufira kuri Buja FM kuri Dunda rero jewe ngiye kunywa umuti abazoshaka bazompe pore AMIPRO ijya ngumu iyo yari kugufata wewe uburijyanye nabo bitatu ijya ngumu nakubiswe na Lolilo iyo ari gufata AMIPRO murakoze reka nwa amazi guys bye jewe ndagiye kuryama sha ndababaye muri next itama ririko riranje sha ikiganiro bashita gute mu Cyongereza magana next interview begosha ikiganiro gikurikira tubabwira next show umusaya wanje yewe kapitene naragowe